DFTV. Tunda Juhudi. Ego ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV 257 nizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Ego ndazi yuko mukomeza kutwereka support, aho mukomeza kutwereka mu commentaire turasoma tukabona yuko mudushigikiye kandi mbona yamunezererwa n'ibiganiro tubashikiriza. Ego nuko twavuze yuko DFTV itazokwigera yibanda ku gisata kimwe, si kubaririmbyi gusa cyangwa abanyatugenegene nko mumazi imisi mubikurikirana. Oya, turifuza gukorera novuga no ku yandi makategori no ku bindi bisata kugira tubandanye tubaryohererwa. Kama tunavyosema ni tunda la juhudi, na tunajaribu kuweka juhudi zetu ili tuendelee kuwafurahisha na kuwaonesha kila ambacho mlikuwa mmetaka kukiona kwenye naweza kusema kwenye vijana wa Burundi kwa ujumla. Naweza kusema leo sasa tunaanza rasmi na kipindi cha michezo, na niko hapa kama mwongozi wa naweza kusema wa TV, CEO wa DFTV. Mimi hapa leo nawatambulisha rasmi watangazaji wetu ambao watakuwa wanaonesha kipindi hicho cha michezo, wengi wanazo kama sports. Ego ndasubira mu Kirundi kugira ndazi yuko abakurikirana ino TV na uruvugani mu bihugu bitandukanye. Hariho abatanzania, hariho abakenya, hariho abaganda, hariho n'abarundi. Ego rero reka mvuge no mu rurimi rwacu rw'ikirundi, novuga ati ino munsi nkuko mu mazimisi mukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri no televiziyo yacu, twifuje novuga ati kuvanga hamwe tubashikirize n'ikiganiro c'inkino. Ikiganiro c'inkino ino munsi rero ngomba ashire ku mugaragaro aba journaliste cyangwa abamenyesha makuru bazoza barabashikiriza ico kiganiro c'inkino. Ndi hano kugira ndabashire ku mugaragaro je nk'umuyobozi wa DFTV. Reka ndabakire muri studio za DFTV. Kaze DF Sports. DFTV. Tunda Juhudi. Nkuko CEO waheje kubibashikiriza, reka dutangure rero ikiganiro cyacu c'inkino aho tugiye kurabira hamwe makuru atandukanye y'inkino. Amwe mu tuzaganira ko no munsi turaza guhera mu gihugu cyacu Burundi, aho tuzakurabira hamwe ko Primus League kugeza ku munsi wa 27 uko vyari bimeze. I Burayi naho turaza kurabira hamwe amakuru atandukanye y'ama transfer y'abakinyi, amigwi itandukanye iko ikomeza kurondera abakinyi. Ize n'ibindi byinshi tutabwiye ni mu kanya sase. Amakuru yacu y'ikenderero aho tugiye guhera ku tangazo ryashikirijwe n'abarongoye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, nk'uko byashikirijwe n'urirongoye nyakubahwa Honorable Reverien Ndikuriyo. Iyo tangazo ryasohowe na FFB mwamajya kigiye gute? Iryo tangazo nk'uko yabivuze yaragerageje kubisigura, yavuze yuko kugeza ubu tutaramenya imigwi umugura wa mbere n'imigwi izomanuka mu cyicaro cya kabiri. No kuvuga rero nkuko championnat igeze ahantu haryoshye mu match 3 umva turindira ibintu byinshi. Kugeza ubu umugwi uramanuka ntawe tuzi, tumaze kumenya kugeza ubu imigwi ibiri, ubundi umugwi uzomanuka uzobakurikirana ntawe turamenya. No kuvuga rero nkuko championnat izobirikiraba ku bibuga byose, hazoba hariho bamwe bariko bose bariko bakinira rimwe, benshi ntibazoba baramenya uko umugwi hari yahaye bariko barahiganizwa ikibanza cya mbere cyaje kumanuka, bazoba barabimenya. Kuvuga rero hazoba haryoshye ku bibuga byose. Nibyo kuri biratuma champion ibyo turiko turabibona no ma championnat akomakomeye. Nko muri Premier League dora tubona barafata nka journée zibiri za nyuma canke journée imwe ya nyuma bagakinira rimwe. Aho ni mu gihe atabintu byinshi biba birisobanura nko mu gutwara igikombe, imigoroka yo urabona ko bamwe bariko barasitana. Uje turiko turabona muri Primus League rero twovuga ko bizotuma championnat iryoha. Turabona ko nyakubahwa Reverien Ndikuriyo Honorable yerekanye yuko bagiye gutunganya kugira ngo barabe ngene inkino bozikinira rimwe kugira ngo ntihabe guheberanira. Rero nawe bafana b'imigwi itandukanye tubona yuko bazoryoherwa abona umugwi wiwe atazaravuga mu nyuma ngo urumva ngo bakinuku ngo bakinira rimwe ngo byari kugenda uko.
nibaza ko ari ingingo nziza cyane bafashe. Reka cha tujaho nyine tuja kuri championnat Primus League ku munsi wayo 27 ukuntu byari bihagaze sandi sinzi ko twibutse ukuntu classement yari imeze kuri umunsi wa 27. Ku munsi wa 27 umugwi wa Message Ngozi wacaro wa mbere n'amanota 55 aho umugwi wa Musongati ariko ugifise urukino rumwe utarakina ugeze ku nkino 26 novuga aho uracafise amanota 51 uri nyuma amanota 4 ku mugwi wa mbere wa Message. Umugwi wa gatatu n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic aho tweruka kubona urukino heruka ukino watsinze ibitsindo byinshi hama ufise amanota 42 umugwi wa kane n'umugwi wa Fitaro n'amanota 41 aho umugwi wa Aigle Noir uza mu kibanza cya gatanu n'amanota 41 n'inkino 20. Tugerageje kuraba aho nyene aho hejuru turabona ko hari intambara ikomeye cyane hagati ya Message Ngozi na Musongati. Niyo tugerageje kuraba kuri izi nkino status tigaye twovuga ko Message Ngozi ziba bisa n'ivyarangiye gutwara champion. Message Ngozi n'ibirarangiye kubera ntibarayigikombe ariko jewe ndashaka kuyiha amahirwe menshi kurusha Musongati. Bwa mbere urabona ko harimo amanota 4 abatandukanye ayo Message Ngozi irayagira ko igikurikira tugiye kuraba inkino nazo nyene Message Ngozi sigaje gukina niko ari zitatu urabona irasigaje Dynamic nibyo muri match ale ntibyari byoroshe kandi na Interstar ntiyayorohe ariko kandi Olympique Star n'umugwi waboroheye. Message Ngozi ro kuri imigwi itaboroheye n'ingene tubona Dynamic imaze iminsi byifatamo nibaza ko bazoza bashizemo ingufu zihagije ku buryo bashobora kurutsinda kubera ko Dynamic ntacikirondera irashobora kujenje kai kagiri aho nyene niyo Message Ngozi ishobora kucikurira amanota 3 imaze kuyaronka kaja kwa Interstar kayisanga Ngozi ikakura amanota 3 Olympique Star yego n'umugwi ushobora kubagora kubera ko ugisitanira ibibanza byo kumanuka mugabo je nibaza ko Message Ngozi ushize ko nayo manota nibaza ko bishobora kuyorohera cyane kurusha Musongati. Ikindi naco nisunga nuko nka Musongati yore uravye na match ifisi na match usanga ni ya migwi y'inyuma urabona LRB na Kayanza izo zose ko ari migwi ibiri ikirarondera ku ikicaka ibanza kugira inzikoroke izo rero ziba zikaze kurusha zi Dynamique tubone ngo ziko zirajyana ziba zikaze kurusha zi Interstar umengo ni migwi ntizokoroka kandi ntirikirahiga ibibanza kandi twibuke ko Musongati yoyo igihugu ari bubi hariho igikombe cy'umukuru w'igihugu hakabaho n'igikombe cya champion rero ashobora gusanga nko muri championnat bishitse bagatsitara bakaca bagenda kwirukira mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Message Ngozi kacu usanga yitwara igikombe je no ko Message Ngozi ifite amahirwe kugerageje kurabira afite amahirwe kuko naho ubu umugwi wa Musongati wotsinda ubwo rukino usigaje guhura na Atletico uzogumira inyuma yabo inota rimwe ariko si cyoroshe kuri bo nkuko umumenyereza wabo yagerageje kubivuga yaravuze yuko urukino rwose barufatamo nka finale n'izi nkino zitatu basigaje yego baranganya inkino zibiri muri match naho umugwi wa Musongati wa Olympique Star bagerageje gutsinda biboroheye ariko siko bizogenda niyo bashikariya ku kibuga cya Olympique Star Muyinga bizava bibagora kuko ibitsindo 4 babatsinze muri arena novuga shavuka bakarimo kandi umugwi wa Olympique Star twibagire yuko umaze imisi wigenza neza haracyasigaje babaze imisi bigenza neza kandi barashobora kumanuka mu cyicaro cya kabiri novuga ati biracyagoye haracyariho urugamba umugwi wa Interstar usigaje guhura n'umugwi wa Fitaro usigaje no guhura n'umugwi wa Message Ngozi novuga ati umugwi wa Interstar nawe si umugwi wovuga ati uzogenda wijaja uzoshiramo ingufu nkuko twabibonye mu rukino ruheruka rwa Message Ngozi aho benshi biyumvira yuko umugwi wa Fitaro utazagukina nkuko novuga watweretse urukino tari tugwiteze ahubwo twaratangaye abantu benshi baratangaye babonye umugwi wa Fitaro ugerageje kudomina wa Message Ngozi aho benshi byabona yuko inyuma yo kunganya kwa Musongati umugwi wa Message Ngozi utsinze amahirwe azoba ari yose ariko twaratangaye novuga n'ubu rero turacyabikuye byinshi mu minsi 3 zisigaye hamwe umugwi wa Musongati wowe novuga naho nyene naho ikiri mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ariko inkino umaze gukina kugeza ubu nizo nyinshi basigaje inkino nkeyi novuga birashoboka turamenyereye mu bihugu by'Iburaya no gahayo twabona umugwi ushobora gutwara ibikombe bibiri cyangwa bitatu mu mwaka umwe birashoboka nabo nyene ingufu ziracyari baracyafite ingufu zo gushiramo na cyane cyane nkuko ubu basanzwe bariko bararuhuka batari ko barakina inkino novuga bariko baritegura neza kugira baze bashobore gukina inkino zisigaye neza mu biteguye neza ayiri ntambara mbona ngaha kuri classement ikomeye cyane kuko ugerageje kuraba kuri classement urabona kibanza cha 12 hariho Kayanza United kibanza cha 13 hariho Olympique Star cha 14 hariho LRB ugerageje kuraba isumbwa na Olympique Star amanota 4
kuvuga ko LRB byoba bisa n'ibyarangiye uno mwaka LRB tugiye kwibona muri deuxième division. LRB twoca tuyimanura ariko uravye ngene n'ikirigenza muri iyi minsi si kwiza cyane rero ntitwoca tuvuga yuko izoca ibikora mu yindi minsi ariko bizovana n'ingene Olympique Star na Kayanza United biriko biritwara imwe muri izo muri ayo makipe atatu igerageje gutsitara bizaba bigoye nico gituma LRB ntaho ashoka ayimanu mugabo turavye n'ukineruka ntikira byitwaramo neza nkuko yategerezwa kubyitwara. Umugabo LRB novuga usa nk'uwamaze kumanuka kuko tugerageje kuraba nka Olympique Star na Kayanza United bakurikirana bo barafise ingufu nyinshi muri no misi ya nyuma ariko ugerageje kuraba umugabo LRB umuguzi w'ibitsindo byinshi hageze mu mwanya wuko bagwanira kugira ntibasubire mu cicaro ca kabiri ariko ukabona umenga ingufu ntazihari kandi basanzwe baruswa amanota 4 novuga nta ngufu nyinshi zirimo zo kugira baduge bazogwe mu cicaro ca mbere novuga amahirwe ni makeya cyane ariko turacyarindiriye. Kaba twobandanya twibutsa abakunzi ba DF Sport yuko ku nkuru dufise nuko championnat isubira gutangura itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu. Nibaza tuzobona byinshi muri championnat muri izi match zitatu zisigaye. Ayo nibaza akaba ariyo makuru twari twabateguriye ngaha mu Burundi. Reka tugaruke mu kanya dubandanye n'amakuru yacu yo mu makungu. DF Sport. DF TV. Tunda Juhudi. Reka tubandanye twibutsa abakunzi ba DFCB yuko turi kumwe kandi na Kronloy mu binyobwa bitandukanye dukorera harimo Burundi waragi, harimo Simba waragi, harimo Simba wanyika nyinshi, hariyo mbere n'amajuice rero bashobora kuyabona muri Kronloy kandi hakabaho n'ibinyobwa usanga birimo ubuki n'ahandi wine byo byose n'ibinyobwa bikorwa na Kronloy rero byihereje ugumana kabiri karenze ugumana kandi ugumana intege zo gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Reka tubandanye n'amakuru yacu rero ku mugabane w'Uburayi aho iki kiza cya coronavirus giteye isi catumye na sport muri rusangi imera nk'ihagarara aho mu championnat mwanga yahagaze mu Burayi hakaba hariho n'ingingo zimwe zitanguye gufatwa nk'ingingo yarayifashwe na championnat y'Abafaransa aho baraye bayihejeje bakayihagarika ku munsi waho yarigize. Iyi ngingo yo mwayibonye gute? Iyo ngingo nkiyumva nakuriso n'inkuba kuko nariyumviriye ni gute nka championnat y'Ubufaransa ikomeye imwe mu championnat atanu i Burayi akomeye ishobora gufata ingingo nk'iyi twaca tubona ko iyo ngingo ntiyayifashe ariyo yiyumviriye gusa urabona ko byavuye muri leta yego naho byavuye muri leta mugabo championnat yakoze iki abategura championnat y'Ubufaransa bakoze iki kubera ko turabona imigwi n'imwe ica yidoga Olympique Lyonnais urabona iki yidoga zimwe usanga ziriko zirarondera amahirwe usanga ziriko zirashika muri bya bimanza bashobora kuba ni gute batari gushobora kurindira bakigana yandi mashampiyona turabona Ubwongereza ntaco buravuga turabona Ubudagi baguma bavuga bati ejo canke ejo turasubira gutangura za Espagne n'izindi peki nariyumviye kubera ko championnat nk'iyi y'Ubufaransa ishobora gufata icyemezo nk'iki ku by'ukuri sinabitanga cyo nogaruka ko novuga ku cyerekeye ikibanza cya mbere novuga cy'umugo twari igikombe turabimenyereye aho tubona na Paris Saint-Germain isa n'ifite abakinnyi bakomeye imyaka itatu ikurikirana batwara ibikombe novuga n'iki bari bagikwiye ugerageje kubiraba barafite abamenshi aho ubona menshi bitera hari Mbappe ntanganya n'undi mukinnyi novuga ati ku cyerekeye igikombe novuga Paris Saint-Germain yari isanzwe yaragitwara kuko tugerageza kuraba ukuntu isanzwe yigenza ukuntu isanzwe igura abakinnyi naho bamwe ko yagarutse ko ikipe ya Lyon kuko umuperezida wabo asanzwe atabyemera neza hari ibyo azaravuga ngo nta kuntu bugira playoff n'ibindi ariko novuga ati ingingo nk'iyije ishobora guhuriza ko n'abantu bose hari bamwe bayishima n'abandi bayineba. Tumenyesha ko na championnat y'Abaholande na championnat y'Ababiligi nabo basa n'abafashe ingingo nk'iyo tukiri ngahanyene mu gihugu cy'Ubufaransa reka tuja ku makuru yacu y'amatransfer hari umukinyi Neymar Santos Junior umuhungu w'umunyabrazil akina mu kipe ya Paris Saint-Germain ivyo yihoze gusubira muri Barcelona turabona ko byasubiye kuvugwa cyane muri ino mercato ivyo twitege ibiki kandi muri ino mercato igiye gutangwa ibintu bya Neymar yaciye bipfa turabona ku mercato iheruka naho ni byaravuzwe cyane ariko Paris Saint-Germain yari icindadiye kubera yari kimufise indi myaka nk'ibiri canke itatu yo kumukinisha ariko ubu turabona kontra yiwe izohera mu 2022 muri ico gihe kuri iyo kontra yiwe barabona ko biriko birengereza arashobora
kugira ubuntu bazakura uruhombo rukomeye ku mukinyi baguze miliyoni zirenga amajana 200. Rero nka Barca iriko iramukoresha cyane muri ibintu bya politike byabo y'umugwi no kuvuga ibintu by'amatora bizamubirira nka Bartomeu arashaka ni ikarata ishobora kujya arashaka kumukoresha n'ikarata kugira ngo nabo bafana bazomutora. Ariko kandi Barca mukeneye arakeneye umukinyi nka Neymar, Messi ariko aragenda, barakeneye umukinyi agifisa amaraso ashushe, barakeneye gusubira kwiyubaka kugira barabe ko boshika muri Ligue des Champions nko muri finale. Baheruka Neymar akiri umva rero ko Neymar by'ukuri arakeneye kandi nawe nyine Barca arakeneye kubera ko umugwi wa Paris Saint-Germain yari urabona abanyabrazil bari bado bose ko baguma bavuga subirani ya muri jya migwi niyo migwi Burayi niyo migwi yerera n'abanyabrazil uzabakora Ballon d'Or n'ibindi. Rero ko transfer ya Neymar irashobora gushoboka ku ruhande rumwe kandi urabona ko bariko baramuha n'igifobya c'amafaranga ariko biboneka ko batariko barabihuriza ko ashobora kuyanga kugira ngo yisubire mu mugwi wa Barcelona. Avuga Neymar kugeza ubu kuja mu mugwi wa Barcelona nawe nyene arabikeneye kuko yagerageje kuvyerekana mu binyamakuru abivuga mu nkino ubona yuko bikenewe ko ashobora gukina. Avuga Neymar vyomubera vyiza agiye mu mugwi wa FC Barcelona nkuko ibinyamakuru bivyerekana yuko abishaka cyane. Kugeza ubu Neymar mu mugwi wa Paris Saint-Germain yego akigenda yaravuze yuko agiye kurondera ibikombe kandi agiye kurondera n'izina rye ko riduga cyane. Ariko kugeza ubu twovuga Neymar yavuye muri FC Barcelona atwaye Ligue des Champions siko tumubona muri Paris Saint-Germain. Ahubwo muri Paris Saint-Germain tumubona nk'umuntu yagiye kurondera amafaranga, yego n'ibyo amafaranga yararonse ariko ubu akeneye guhindura ishusho afise na cyane cyane yuko imyaka iri kamujyana inyuma y'imyaka 3 atakintu yerekana muri Ligue des Champions. Ariko ubu reka turindire Ligue des Champions niyabandanya ingorane zihenze arafise tuzobona neza Neymar ibyo ashaka mu bisanzwe kugeza ubu muri FC Barcelona. Reka tujya kuri uno musore w'umugenzi w'umunyabrazil Philippe Coutinho inyuma y'ahatijwe na Barcelona mu mugwi wa Bayern bikanka. Turabona ko umugwi wa Chelsea na Tottenham zisa n'iziri hejuru cyane mu kumurondera uno musore Philippe Coutinho. Twiteze kumubona hehe, twizere kumubona he muri Chelsea rigiye gutanga. Ndavuga kugeza ubu sinovuga muri Chelsea cyangwa muri Tottenham ariko ndavuga hagati y'iyo migwi ibiri. Ndavuga Chelsea iriko yerekana ingufu zikiya zo kumurondera naho itarabyinjiramo cyane kuko umugwi wa FC Barcelona nk'uko bivugwa miliyoni 100 irashobora kuzakira na cyane cyane kuko bagikeneye amahera yo kubwira abantu umukinyi Neymar. Ndavuga rero yuko birashoboka yuko Coutinho agenda muri Chelsea na cyane cyane ko tubona umugwi wa Leicester na Everton nazo zigomba kujya muri ya Coutinho. Rero ko Coutinho aronse ingene ashobora kuja muri Chelsea ashobora kugira ko muri Tottenham uvuga ko ari kumwe na Mourinho baza ko atokwisanzura nk'uko abandi bigwi yagiye arakina arimo Liverpool akaba na Barcelona Miami usanga ari ishaka gutembereza umupira kugira ngo aronke ama espace yo kwiyagura ibintu by'amakontra attaque kwa Coutinho uvuga ko atari ikirere. Rero uvuga ko aronse akajya kuja muri Chelsea yo kwigira. Kuri ubu hari umusore w'umufaransa nawe bakunda kwita champion du monde Kylian Mbappé. We ivyiwe na muri Real kugerageje kuraba haba Zidane haba Florentino Perez baraboneka cyane yuko bari kuri uno musore w'umufaransa Kylian Mbappé. Ivyiwe zo kuja muri Real zo tubona Paris Saint-Germain tayari kumurekura. Ndavuga yo ni tayari ko umukinyi nka Mbappé ugerageje kuraba kugeza batarogereza kontra urabona yuko asa nk'umuntu afise ikintu arindiriye muri nko kuja muri Real nko ari Real muri murondera kandi tuzira Real ari umukomeye cyane. Umukinyi nka Mbappé aho tumenyereye abagajere benshi bagiye baraca muri France bagerageje kubona yuko bagiye baravayo bamaze kugira amasezone meza hariya muri France bakaja mu bindi bihugu. Ndavuga ati Mbappé birashoboka na cyane cyane kugeza ntarongereza konti baracamwemereye ibintu byinshi ariko ararindiriye kiva na cyane cyane ndavuga amaze gutwara ama Ligue inshuro zine ndavuga ni nyinshi cyane ni yaheruka gutwara uno mwaka ni nyinshi cyane arakeneye kuboneka nk'undi umugajere na cyane cyane ko twari tumwizigiye kubona asubiye nk'aba bagajere ba Lionel Messi na Cristiano. Mbappé ni by'ukuri Real agiyeyo Real yari ikintu y'abayunguzi izo bironse ibitsindo 25 muri sezo irakeneye ibitsindo ariko kandi no kwa Mbappé ni indoto abana nabajya usanga barota gukinira Real Madrid usanga barota gukinira ibihangane nka Barcelona
Paris Saint-Germain iraje muri ya migwi bakunda kurota ariko rero uno mwaka kuciye Paris Saint-Germain imurekura kandi no muri deal ya Neymar ibaza ko bitazaba ikintu cyoroshye reka ano matransfer twabateguye tuyahereze kuri umusore w'umwongereza Jadon Sancho akina mu mugwi wa Dortmund. Itimu nyinshi zikomeye turabona ko ziri ku isoko cyane ziriko ziramurondera no musore ariko turabona ko umugwi wa Manchester na Chelsea arizo ziri nko ku isonga yizi ziriko ziramurondera. Uvuga ko uyu musore inzira yiwe yo kuja Manchester yoba igeze novuga inzira ishoboka kugeza ubu binyamakuru byo bitwereka kuko umugwi wa Manchester United ni umugwi uriko arashira ingufu cyane mu kumurondera aho benshi bavuga yuko bashobora kuba baraganiriye na Manchester United n'umukinyi ariko ni mu mpisho nta muntu ntibirembezwa n'umugwi wa Manchester United cyangwa n'umukinyi wenyine kugeza ubu novuga ni inzira nziza aho novuga niyo bagiye mu mugwi na cyane imihiganwa ry'iwabo risanzwe rinakomeye kugeza ubu novuga niyagenda rero novuga umugwi wa Chelsea nta mahirwe menshi ndawa kuko maze kubona Manchester United kuvuga arashyiramo aho bamaze kuvuga yuko bashobora bivugwa yuko bashobora kwambara nimero 2 ariko nimero 2 tuzi ko muri Manchester United yambara abakinyi yambaye mu guha Cristiano Ronaldo hamwe na Eric Cantona abakinyi bakomeye kandi nimero badapfa guha uwo ari we wese muri Manchester United. Muri Chelsea irafise amahera Abramovich yaremereye Lampard yuko ashobora kumuha miliyoni nk'amajana 350 kugira bagura abakinyi. Lampard rero nta kintu ashobora kubiza umwongereza w'iwabo ashobora kuvuga ati reka ndamuzane igikure kazoza ku mwana ariko i Manchester niwo mugwi w'abongereza umwongereza wese aramuta gukinira Manchester kandi afise abagenzi benshi urabona abagenzi nka Rashford aho yivugiye ati ndaryoherwa cyane iyo ndiko ndakinana na Sancho aho yaravuze akona akajambo aho yaravuze none uvuga ko Sancho amahirwe menshi ari kuja Manchester no kuja muri Chelsea no muri Chelsea naho birashoboka kuko i Manchester hamwe mu ibintu bikeyi y'icyo Chelsea yokuba byose bisa amahera reka aho turindire cyane ibintu byongera. Hari amakuru ariko aravugwa cyane na Marca na Mundo Deportivo ko izi timu Real na Barca nazo zoba muri dossier ya Sancho zatanga kubaza ibintu zaho ukuntu bimeze. Jejo no kivuga muri kwa rwego rwo kugurisha umukinyi ashobora kuba afise umufaja wiwe ashobora kugenda mu matwi y'ibimenyesha makuru kugira ngo bihuhagize cyane bivuge abasirikira burondera Real yinjiyemo Paris Saint-Germain yinjiyemo kugira ngo yamigwe turabona nka Bruno Fernandes ngene Manchester yavuze bari bikawushije bariko barapfa miliyoni zikezi 5-10 bakuye kuvuga ko Barca ishobora kumugura Manchester yatanze ijugunya rero novuga ko ibimenyesha makuru kugira ngo bivuge bitegerezwa kuvugwa abo bakinyi bagezwe. Reka tubashimire mwese mwadukurikiranye kuri DFTV na cyane abakunzi ba DF Sport mukamwari kumwe na Besante Blaise reka ndagushimire kuba twabanye muri iki kiganiro. Murakoze cyane twakoze ikiganiro cyiza nizere cyane cyambere nizere ko abasanzwe badukurikirana bagiye kubandanya badukurikirana tugiye kuza turabagarukira ko ku bintu byinshi novuga baze gusiga commentaire cyane bavuge yuko ikiganiro cyagenze na byinshi bakeneye kumenya muri sport aho tuzogenda turabibagarukira ko mu biganiro byinshi bizokurikira. Tony reka ndagushimire nawe. Murakoze cyane jeno vuga yuko ikiganiro cyane kiryoshye kandi n'igikurikira kizoba kiryoshye rero bagire subscribe kuri ako gakengeri bagashireko barabe umaze bagashirako ntasubire kugacyonda koko acabageza mbone rero amaze gushirako ikiganiro azokibona neza na neza tukibishirako ariko kandi babandanye bihereza n'ibinyobwa bya Koroyo Simba Waragi n'ibindi binyobwa. Reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye kuri mikoro mukaba mwari kumwe nanje Mauriti Toy murakoze cyane naho
Sports. DFTV. Tunda Juhudi.